Muraho bakunzi ba Kivora Media, nitwa Venusta. Mbere yuko dutangura tubaza ikibazo kimwe gusa. Woba uzi ko hari amazu menshi meza ibikoresho by'agaciro ariko abayabamwo bakaryama batavuga? Hari n'utuzu tworoheje ariko buri wese akaba atwenga kandi akaryama afise amahoro. None ni iki gitandukanya inzu n'urugo? Uyu munsi turaza kuvuga ku kamaro k'urugo n'umuryango, kandi ndizeye ko iyi nyigisho ishobora guhindura ubuzima bwa buri muntu wese aza kuyumva. Bagenzi, urugo ni ishure rya mbere ry'ubuzima. Niho umwana yigira gukunda, kubabarira, kuvugisha ukuri no kubaha abandi. Iyo urugo rukomeye, umuryango urakomera. Iyo umuryango ukomeye, n'igihugu kirakomera. Ariko muri iki gihe hari ingo nyinshi ziriko zisenyuka kubera amajambo mabi, kutaganira, ubwibone, inzigo no kutihanganirana. Uyu munsi tugiye kwiga ibintu 6 bishobora gutuma urugo rwanyu rushiriza gukomera. Icya mbere, akamaro ko kubahana. Kubahana niyo nkingi ya mbere yubaka urugo. Iyo umugabo yubashe umugore wiwe, nawe akubaha umugabo wiwe, amahoro ariyongera, abana babibona bakavyigirako. Ariko iyo mu rugo havugwa amajambo yo gutukana, yo gusuzugurana no kwandagazanya, imitima irakomereka. Ibikomere by'amajambo bishobora kumara imyaka myinshi. Hari umuryango wari umaze imyaka irenga 10 ubana. Ntibari abakire ariko bari bafise amahoro. Umunsi umwe umuntu yabajije umugore ati, ni igiki gituma mutigera mwumvikana mutongana nk'uko tubibona mu yindi miryango? Umugore aramwishura ati, twasezeranye ko naho twoshavura gute tutazokwigera dutukana canke dusuzugurana. Turavuga ikibazo ariko ntitwica umutima nk'umuntu. Ayo majambo yatumye abantu benshi batahura ko amahoro yo mu rugo atubakwa n'amafaranga, ahubwo yubakwa no kubahana. Nimba ushaka urugo rukomeye, nubahirize uwo mwubakanye. Ntumuvugisha amajambo amutesha agaciro. Mwumvikane n'igihe mutavuga rumwe. Mwigisha abana kubahana bakiri batoyi cyane. Nimwibuke ko ijambo ryiza rishobora gukiza umutima, ariko ijambo ribi rikawusenya. Bakunzi ba Kivora Media, abantu benshi bibuka imyaka bamaze bubatse, ariko Imana n'abantu bibuka uburyo mwabanye. Nimwubake urugo rushingiye kubahana, kuko aho ukubahana kuba, urukundo rurakura, amahoro akiyongera, n'abana bakagira ejo heza. Mu butumwa bukurikira, icya kabiri, akamaro ko kuganira mu rugo. Akamaro ko kuganira mu rugo. Bagenzi, hari umugani uvuga ngo ikibazo kitavuzwe ntikigira umuti. Ayo majambo ni ay'ukuri cyane. Ingo nyinshi ntizisenwa n'ubukene, ntizisenwa no kubura ibyo kurya, ahubwo zisenwa nuko abantu baba munsi y'inzu imwe ariko ntibaganire. Hari abagabo bataha bakarya bagaca baryama batabajije abagore babo uko umunsi wagenze. Hari abagore babika agahinda mu mitima imyaka myinshi kuko babuze uwo bakabwira. Uko gutekereza niko kubaka uruzitiro hagati y'abantu babiri bakundana. Reka ndababwira inkuru y'umuryango wa Pawulo na Mariya. Mu ntango y'urugo rwabo bari bishimye, baganira kuri byose, basangira ivyiyumviro, bagasangira n'ibibazo. Ariko uko imyaka yagiye irarenga, Pawulo yatanguye kwama ahugiye mu kazi, Mariya nawe arahora. Umunsi umwe umwana wabo muto yarababajije ati, data, kubera iki mutakivugana nk'uko mwahora mutwenga? Ayo majambo y'umwana yabakomye ku mutima,
baricaye baravuga ukuri, basabana imbabazi, maze bongera gutangura kuganira nk'abagenzi. Uwo mwana yavuze nyuma ati, ubu ndongera numva amahoro mu rugo rwacu. Bagenzi, kuganira si ukuvuga gusa, kuganira ni ukumvirizanya. Hari igihe uwo mwubakanye adakeneye amafaranga yawe, ahubwo akeneye ko umwumviriza. Mufate n'imiburiburi iminota mike buri munsi, mubazanye uko umunsi wagenze, musangire ibyabashimishije n'ibyabababaje, muganire ku migambi y'umuryango, mufatanye gufata ingingo zerekeye abana n'ubuzima bw'urugo. Ntimuryamire ishavu mutarivuze neza. Ntimwemere ko telefone, akazi canke imbuga nkoranyambaga bibatandukanya. Abantu benshi bamenya amakuru y'abari kure, ariko ntibamenye agahinda k'abo babana. Iyo muganiriye kenshi, ukwizerana kuriyongera. Iyo ukwizerana kwiyongereye, urukundo rurakomera. Iyo urukundo rukomeye, n'ingorane zose ziroroha kwihanganira. Bakunzi ba Kivora Media, mwibuke ibi, urugo rwiza si urutagira ibibazo. Urugo rwiza ni urugo abantu bicara bakaganira kugeza babonye umuti. Nimba umaze igihe utaganira n'uwo mwubakanye, nturindire ejo, tangura uno munsi. Hari ijambo rimwe ryuje urukundo rishobora gukiza umutima wari umaze igihe ubabara. Kuko urugo rwubakwa n'ibiganiro vyiza, bugasenwa no guhora kutagira iherezo. Ica gatatu, akamaro ko kubabarirana mu rugo. Bagenzi, nta muntu n'umwe atagira amakosa. Twese turi abantu, kandi aho abantu babana amakosa ntashobora kubura. Ariko ikibazo si uko habaye ikosa, ikibazo nyamukuru ni igihe twanka kubabarira bagenzi bacu. Hari abantu baryamana imyaka myinshi, ariko imitima yabo yaratandukanye kubera ijambo rimwe ritigeze risabirwa imbabazi. Hari n'abana bakurira mu rugo rwuzuyemwo uburake, bakibaza bati mbega bazosubira gukundana? Kwanka kubabarirana ni nko kwikorera umutwaro uremereye buri munsi. Nta mahoro uzogira mu mutima igihe cyose ugumanye ishavu. Reka ndababwire inkuru ya Jean na Claudine. Bari bamaze imyaka 8 bubatse. Umunsi umwe Jean yavuze ijambo rikomeye ryakomerekeje Claudine imbere y'abagenzi babo. Claudine ntiyashoboye kubimwibagiza. Yaciye ahora, ntibagisangira ivyiyumviro, ntibagitwenga. Mu rugo habaye nk'ahantu haba abantu babiri bamenyeranye gusa. Umunsi umwe umwana wabo mukuru yabonye nyina ariko arira wenyene. Yaramwegereye aramubaza ati, mama, hari ico nakoze? Claudine yarahagurutse aramuhobera, ariko umutima wiwe warababaye cyane. Yatahuye ko urwanko rwiwe rutari rumubabaza wenyene, ahubwo rwari ruriko rurababaza n'abana. Muri iryo joro, Jean yarapfukamye imbere y'umugore wiwe, mu maso huzuye amarira, aravuga ati, ndazi ko nagukomerekeje, sinshobora gusubiza inyuma ayo majambo, ariko ndagusavye umbabarire. Claudine nawe ararira, aramufata ukuboko ati, na jewe sinashoboye kukubwira uko nababaye, reka dutangure bushasha. Kuva uwo munsi urugo rwabo rwarahindutse. Ntibabaye abantu batagira amakosa, ahubwo babaye abantu bazi gusaba imbabazi no kubabarirana. Bagenzi, kubabarira si ukwemera ko ikosa ryari ryiza. Kubabarira ni uguhitamo kudakomeza kubaho uboshwe n'uburake. Nimba wakoze ikosa, humura wemera amakosa yawe. Saba imbabazi ubikuye ku mutima, ntushake kwisigura imbere yo gusaba imbabazi. Erekana ko wahindutse mu bikorwa, si amajambo gusa. Nimba ari wowe wababazwe, fata umwanya wo gutuza. Vuga ko wababaye mu mahoro. Nimba uwo muntu yigaye by'ukuri, gerageza kumubabarira. Ntukomeze kuyibutsa amakosa ya kera igihe cyose habaye kutumvikana. Mwibuke ibi bakunzi ba Kivora Media.
Urugo rwiza si urutagira amakosa, urugo rwiza ni urugo rufise abantu bazi kuvuga bati mbabarira, kandi bakamenya no kuvuga bati ndakubabariye. Aya majambo abiri arashobora gukiza urugo rwari ruri ku musozo wo gusenyuka. Nimba muri aka kanya hari umuntu umaze igihe utababarira, ndagusabye uti wiyumvire neza. Ubuzima ni bugufi, hari igihe umuntu agenda tutaronka akanya ko kumusaba imbabazi canke kumubwira ko twamubabariye. Ntukareke ubwibone busenya ibyo urukundo rwubatse imyaka myinshi. Kubabarirana niyo nzira ijana mu mahoro, ku munezero no ku rugo rukomeye. Ica kane, kurera abana mu rukundo no kubabera akarorero keza. Bagenzi ba Kivora Media, hari ijambo rikomeye bavuga ngo abana ntibakora ibyo ubabwira gusa, bakora ibyo babona ukora. Abana ni nk'ikirore, ibyo babona mu rugo nibyo bitwara mu buzima bwabo. Nimba babona urukundo bazamenya gukunda, nimba babona ukubahana bazakura bazi kubaha. Ariko nimba bakurira mu nduru, mu gukubitana no mu gucukana, ibyo nabyo bishobora kubakurikirana mu buzima bwabo. Abavyeyi benshi bavuga bati turiko turakora kugira abana bacu bazobona ubuzima bwiza, ariko hari ikintu kiruta inzu nziza n'amafaranga menshi, ni urugo rwuzuyemwo amahoro. Reka ndababwira inkuru ya Emmanuel. Emmanuel yakuriye mu muryango wa Mugwana. Buri joro yumva se atongana na nyina. Akenshi yararyama afise ubwoba, rimwe na rimwe agapfuka amatwi kugira ntiyumve induru. Umunsi umwe umwigisha wiwe yaramubajije ati Emmanuel, ushaka kuzoba iki umaze gukura? Yaciye yishura ati je ndashaka kuzoba umuvyeyi, abana banje bazokwama bifuza gutaha. Ayo majambo yakoze ku mutima w'umwigisha. Emmanuel amaze gukura yarubatse urwiwe rugo, yarafashe ingingo imwe ikomeye: nta mwana wanje azokwigera aryama yumva se na nyina batongana. Yarabanye neza n'umugore wiwe, si uko batagira ukutumvikana, ahubwo bahisemo gukemurira ibibazo mu mahoro. Abana babo bakuriye mu munezero no mu mutekano. Bakunzi ba Kivora Media, abana ntibakeneye abavyeyi batunganye, bakeneye abavyeyi babakunda. Mubereke urukundo buri munsi, mubahobere, mubabwire ko mubakunda, mubumvirize igihe bavuga, mubigishe kuvuga ukuri, mubigishe gusenga no kubaha abantu. Ntimubakosore mu rukundo, ntimubace intege. Ikindi gikomeye, ntimukoreshe abana nk'intumwa z'intonganya zanyu. Ntukabwire umwana ngo ja kubwira so ibi, canke ngo ja kubwira nyoko ibi. Ibyo bishira umwana hagati y'abavyeyi bikamuremera umutima. Abana bakwiye kubona abavyeyi babo bafashanya, bavuga neza kandi bakubahana. Hari ibintu abana bazokwibagira: ibikinisho mwabagize, imyambaro mwabambitse, amafaranga mwabahaye, ariko ntibazokwigera bibagira uko bumvise bameze bari kumwe namwe. Nimba barumvise bakunzwe, bazobibuka ubuzima bwabo bwose. Nimba barumvise batekanye, bazakura bizeye ejo habo. Ariko nimba bakuze bumva ko batifuzwa canke bahora bafise ubwoba, ibyo bikomere bishobora kubakurikirana imyaka myinshi. Bavyeyi, mwibuke ko muriko murera abazoba abagabo n'abagore b'ejo. Urukundo mubereka uno munsi nibwo buzobafasha kubaka ingo nziza mu myaka iri imbere. Mwubake urugo, abana banyu bazokwama bavuga bati nta hantu heza nko muhira. Kuko urugo rwuzuye urukundo niyo ingabire iruta izindi zose umuvyeyi ashobora guha umwana wiwe. Ica gatanu, amajambo asenya urugo n'uburyo bwo kuyirinda. Ica gatanu, kwirinda amajambo asenya.
Bagenzi ba Kivora Media, hari ikintu gikomeye abantu benshi batabona. Inzu nyinshi ntizisenywa n'inkuba, ntizisenywa n'umuyaga, ahubwo zisenywa n'amajambo ava mu kanwa k'abayibamwo. Ijambo rimwe ribi rishobora gukomeretsa umutima imyaka myinshi. Hari abantu bavuga bati nari ndakariye gusa, ariko niyo ishavu rishira igikomere c'ijambo gishobora kuguma. Hari umugore ashobora kwibagirwa ingabirano uwamuguriye, ariko ntazokwibagirwa ijambo ryamutesheje agaciro. Hari umugabo ashobora kwibagirwa amakosa mato, ariko ntazokwibagirwa amajambo yabwiwe ko ataco amaze. Nico gituma tugomba kwitwararika ivyo tuvuga. Hari umuryango wa Davidi na Chantal. Mu ntango y'urugo rwabo bari bafitanye urukundo rwinshi, ariko uko imyaka yagiye irarengana batanguye kumenyera guterana amajambo. Iyo habaye ikosa rito, umwe yabwira uwundi ati ntaco uzovamwo, canke ati niwe mubi kurusha abandi bose. Bavyumva nk'amajambo y'ishavu gusa, ariko umwana wabo muto yarabumviriza. Uwo munsi umwe avuye kw'ishure, bagenzi biwe bakoze ikosa, uwo mwana aca ababwira ati ntaco muzovamwo. Umwigisha yaratangaye, aramubaza ati ninde yakwigishije ayo majambo? Umwana aca yishura ati ivyo nivyo numva muhira buri munsi. Abavyeyi biwe bumvise ivyo barahoze. Batahuye ko amajambo yabo atari ariko akomeretsa umwe gusa, ahubwo yariko arera nabi n'abana babo. Kuva uwo munsi barafashe ingingo yo kuvuga buhoro, kubahana no guhitamwo amajambo yubaka aho gusenya. Bakunzi ba Kivora Media, imbere yuko uvuga ibaze ibibazo bitatu. Ivyo ngiye kuvuga ni ukuri? Bizofasha uwo ndabibwira? Nimba ari jewe ndabibwiwe, nari kuvyakira ute? Nimba inyishu ari oya, ni vyiza guhora gato kuruta kuvuga ikintu uzokwicuza. Mu rugo rwiza bavuga urakoze, bavuga ndagusavye, bavuga mbabarira, bavuga ndagukunda, bavuga ndakwizigiye. Ayo majambo mato niyo yubaka imitima minini minini. Ariko mwirinde aya majambo, ntaco umaze, nakwibeshe kukurongora, narakwanka, uzohora umeze gutyo. Ayo majambo ashobora gusenya ukwizera no gukomeretsa umutima igihe kirekire. Mwibuke ko ururimi rutagira amagufa, ariko rushobora kuvuna umutima kurusha inkoni. Niba ushavuye ntiwihutire kuvuga, fata akanya, humeka, ushire umutima hamwe, hanyuma uvuge mu mahoro. Abantu benshi bicuza ivyo bavuze barakaye, ariko ntibashobora gusubiza inyuma ayo majambo. Bagenzi ba Kivora Media, urugo rwubakwa n'amajambo meza avuye ku mutima. Mureke ururimi rwanyu rube isoko ry'amahoro, ry'ihumure n'ivyizigiro, kuko ijambo ryiza rishobora gukiza umutima wacitse intege, rigasubiza umunezero mu rugo, kandi rikubaka umuryango uzokomera imyaka myinshi. Ica gatandatu arico ca nyuma, uko mwubaka urugo rukomeye kandi ruramba. Bagenzi ba Kivora Media, tumaze kuganira ku kubahana, kuganira, kubabarirana no kurerera abana mu rukundo. Ariko none twokora iki kugira urugo rwacu rugume rukomeye imyaka myinshi? Ukuri ni uku: urugo ntirwubakwa ku munsi umwe, ni nk'igiti. Iyo ushaka ko gikura neza, uragisukira amazi, ukagikingira, ukagikorera umunsi ku wundi. Niko n'urugo rumeze. Abantu benshi bibaza bati nibanga irihe rituma hari ingo zimara imyaka 30 canke 40 zigifitaniye urukundo? Inyishu ni imwe: abahisemo gukundana buri munsi n'igihe bitari vyoroshe. Hari umukecuru n'umutama bari bamaze imyaka irenga 50 bubana. Umumenyeshamakuru yarababajije ati mwakoze iki kugira mumare iyo myaka yose mutararusenya?
Uwo mukecuru aramwenyura acavuga ati twarabanye mu gihe ibintu vyasamburwa bigasanurwa. Ubu abantu benshi iyo hagize ikitagenda neza baca bagita kure. Twebwe twahisemwo gusanura aho guta. Ayo majambo yakoze ku mitima y'abantu benshi kubera iki? Kubera ko urukundo nyarwo atari ukubura ibibazo, ahubwo ni ugufata ingingo yo kutarekurira igihe ibibazo bigeze. Inkingi ndwi zubaka urugo rukomeye. Inkingi ya mbere, mube inshuti. Ntimumere nk'abana gusa, nimuganire mutwenge, musangire ubuzima nk'inshuti nziza. Inkingi ya kabiri, mwigire hamwe. Ntimukareke umuntu umwe afata ingingo zose, nimwubake imigambi yanyu mufatanije. Inkingi ya gatatu, mwubahe imiryango yanyu ariko murinde urugo rwanyu. Abavyeyi n'inshuti n'ingenzi, ariko ntibakwiye kuyobora ingingo zose z'urugo rwanyu. Inkingi ya kane, mumenye gushimira. Hari abantu bavuga amakosa gusa, ariko ni ryari uheruka kubwira uwo mwubakanye uti urakoze kubyo unkorera? Ijambo rimwe ryo gushimira rishobora guhindura umunsi w'umuntu. Inkingi ya gatanu, musengere hamwe canke mufate umwanya wo kuzirikanira hamwe. Iyo umuryango ufise umwanya wo kwicarana, gusenga canke kuzirikana ku ndangagaciro zawo, ukwizerana n'ubumwe birakomera. Ica gatandatu, mube abizerwa. Ukwizerana ni nk'ikirahure canke ni nk'icirore. Iyo kivunitse kirashobora gusubira gufatanwa, ariko ibimenyetso biragumaho. Mwirinde ibintu vyose vyosenya ukwizerana. Ica ndwi, mukundane mu bikorwa. Urukundo si amajambo gusa, ni gufashanya, ni kwitwararikana, ni kubaza uti waramutse ute, ni guhumuriza uwundi igihe ababaye, ni ukumwereka ko atari wenyene. Ubutumwa bukora ku mutima. Bagenzi, umunsi umwe abana banyu bazokura. Inzu mwubatse ishobora gusaza, imodoka mwaguze ishobora gusaza, amafaranga nayo ashobora guhera, ariko ikintu kizoguma mu mitima y'abana banyu ni ukwibuka uko mwabanye. Bazokwibuka nimba muhora mutwenga, bazokwibuka nimba mwubahana, bazokwibuka nimba mwarakundana, kandi umunsi bazokubaka izabo ingo, bazogerageza gukora ibyo babonye iwabo. Nico gituma urugo rwiza atari umugisha ku muryango umwe gusa, ahubwo ni umugisha ku bisekuru n'ibisekuruza n'abazokurikira. Nimba urugo rwawe rufise amahoro, uno munsi urukunde kandi ururinde. Nimba ruriko ruraca mu bigeragezo, ntucike intege. Intambwe nto zo kubahana, kuganira no kubabarirana zishobora kurushubiza ku murongo. Mwibuke ibi: urugo ntirwubakwa n'ubutungane bw'abarubamwo, rwubakwa n'umutima wabo wo gukomeza gukundana no gukosorana mu rukundo. Murakoze cyane bakunzi ba Kivura Media. Nimba iyi nyigisho yagufashije, uyisangize abo ukunda. Hari ico ishobora gusubiza ibyizigiro mu rugo rwari rumaze kwiheba. Ntimwibagire gukanda like, subscribe no gusiga icyiyumviro muri commentaire. Jewe ndi Venusta, tuzosubira kubonana mu kindi kiganiro kizubaka ubuzima bwacu n'imiryango yacu. Imana ibahezagire.